Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagarukanira kuyarabana n'igisata c'umutekano. Ni amakuru tuza kugaruka cane cane ku vyatangajwe n'imihari ibiri ibarizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imihari ibiri yose igwanya leta ya CNDD-FDD. Iyi akaba ari FNL irongowe na Major Aloys Nzobampema ndetse n'umuhari Red Tabara umaze no gukora ibitero vyinshi cane ku butaka bw'u Burundi, harimwo bibiri vyaguyemwo abantu batari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimwo abanyagihugu bato bato ndetse n'abasirikare. Ibi turaza kubigaruka ko neza, tuze no kugaruka ku majambo yatangajwe na General Major Aloys Nzobampema umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vya FNL Force Nationale de la Liberation. Turaza kandi kugaruka ku kungene Red Tabara ubwayo yivugiye ko nayo igiye kongereza ibitero kugeza ihagaritse iterabwoba CNDD-FDD ikorera abarundi, ikavuga kandi ko ibitero bizobandanya gushika leta yemeye ibiganiro bidakumira bizoshikana Uburundi ku mahoro arama. Iyi ni nayo mvugo umuhari witwaje ibigwanisho nanone ubarizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo FNL nawo wazamutse ngo nabo bakavuga ko n'ubundi bazokoresha intwaro, bazokoresha umuheto kuko ngo intwaro ya CNDD-FDD arico kintu yumva conyene, naho ibiganiro vyo yabishize ku ruhande. Turaza kubigaruka ko ni mu gihe ibiro bikuru vya FNL vyafashe akanya kugira ngo bishikirize ku bihe vya politiki igihugu c'u Burundi kirimwo ngo kiriko kiracamwo, ngo bihweje politiki ya CNDD-FDD bo bavuga ko ishingiye ku kwica abatavuga rumwe nayo no kubaboreza igufa ngo no gucanishamwe imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD kugira ibibi vyose ngo leta ikorera bene gihugu ntibija habona, bahisemwo ngico bita yogora tukwice. Ngo ni mu gihe kandi bavuga ko hari akarwi gato ya CNDD-FDD kihagiye ubutunzi bw'igihugu nk'uko wome ngo ni icibare basigiwe na base babo, ivyo ngo bigatuma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro, ibintu vyose yoba ibiva hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse n'ibihingurirwa mu gihugu c'u Burundi vyose bikagenda bikabura. Ngo rero ngo uravye n'ivyo abarundi birimira mu gihugu imbere ngo navyo birabuze, ngo vyarazimvye ku masoko, ibi bikaba biteye ubwoba cane. Abene gihugu ngo ntibakironka no batura amarira yabo kuko ngo inyishu z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanga wome ngo siwe se Barundi, ngatari kubashinyagurira gusa nta kindi kugeza naho yicurira ngo abarundi ntibagisaba ingurane hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi, ahubwo ngo nibo bigurana ibindi bihugu. Ni nako kandi ngo ubwiwe yivugiye ko ngo abarundi banezerewe kuko barya bagahaga, ngo muri stock imfungurwa iwiwe ziruzuye amatone y'ibiharage, y'ibiraya, ibiyoba vyose ngarafise, ngo biraryoshe ngo kurongora ngo abantu banezerewe cyane, kandi aziko ngo mu gihugu c'u Burundi umunyagihugu wese abanyagihugu benshi mu Burundi bapfungura rimwe ku munsi. Ibi bikaba vyaratumye rero umuhari FNL nawo uva mu gacerere ukagira ivyo utangaje kungene ugiye gufata ibigwanisho ikayoboka inzara y'intambara gushika CNDD-FDD yemeye ibiganiro. FNL ngo nkuko bamye babivuga kuva kera ngo intwaro ya CNDD-FDD ngo nta ciza yigeze izanira igihugu c'u Burundi, ngo ahubwo ngikiyiraje ishinga n'ubwicanyi, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ngo kuva bashitse ku butegetsi mu mwaka w'2025 gushika kuri ubu ngo niyo ngendo yabo. Mwitangazo kandi ryashizwe ahabona na Aloys Nzobampema umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vya FNL Force Nationale de Liberation. Muri iryo tangazo bavuzemwo ko hari n'aba FNL bishwe bagatabwa mu nzuzi z'Akagera, Akanyaru, Rusizi na Ruvubu n'abandi, ndetse hakanavugwamwo ivy'umugambi wa Safisha wakozwe n'intwazangabo zari zikomeye mu gisoda c'u Burundi, harimwo na Generali Godef Murantunge, General Adolphe Shimirimana, ngo kumesa ngo n'izindi mvugo bagiye barakoresha kumesa, harimwo nko kumesa n'ibindi, kuko banavugamwo ko buri munsi hama hatorwa ibisiga biba vyishwe n'ipereza ndetse n'imbonerakure.
muri iri tangazo bakanavugamwo ingene ubutegetsi bukoresha uburozi mu kwica abo bashaka kwikura kuko ngo bwanarungitswe hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi cyane yoba mu bihugu vyegereye Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya na Amerika kugira ngo baje kwica abo bose batavuga rumwe nabo ngo ikiraje ishinga umugambwe CNDD-FDD no gushira inguvu mu kugwana nabo batavuga rumwe nawo hagushira inguvu mu gutunganiriza abene igihugu. Naho kandi muri iri tangazo ryashizwe ahabona na FNL havuzwemo kandi ivyo gutoteza impunzi z'abarundi zagiye zirahunga cyane zahunze ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kuzahungiye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse nizahungiye mu gihugu ca Tanzania ngo benshi baramaze kwicwa abandi bagashikirizwa igendereza ry'u Burundi kuko ngo hamaze no gufatwa ingingo zo kubirukana ku nguvu muri ivyo bihugu bagiye barahungiramwo nk'uko bizwi ko abari Tanzania bo batorohewe ko bahawe gushika mu kwezi kwa gitugutu kuzaba bose bavuye ku gataka igihugu ca Tanzania. Nako kandi muri iri tangazo bavuzemo kuri amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, amasezerano yo gufashanya mu vy'umutekano no guhanahana abasirikare. Muri iri tangazo babigarutse ko banavuga ko leta y'u Burundi yarungitse abasuda baje kugwanya imihari harimo FNL ndetse n'umuhari Red Tabara muri ico gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubwa mbere baragiye barakora ibitero bike mu nyuma biza guhagarara. Bakavuga ko urugamba rw'umuheto ngo rugiye kubandanya ngo rugiye kuba kandi bitari kera kuko ngariyo nzira yonyene CNDD-FDD yumva ari nabwo bakoresheje umugani w'ikirundi ugira uti akari mu menyo y'imbwa abagakuzayo ubuhiri. Akongera kandi akanavuga ku ijambo ryasizwe rivuzwe n'umurusiya Lenin ngo ushaka amahoro ategura intambara. Ibi byose bikaba byaravuzwe na General Major Aloys Nzobampema umukuru w'ibiro bikuru vya FNL Force Nationale de Liberation nkuko bivugwa mu majambo aramvuye. Red Tabara nayo rero yatangaje ko igiye kongereza ibitero kugeza hagaritse iterabwoba CNDD-FDD ikorera abarundi, kavuga ko ibitero bizobandanya gushika leta yemeye ibiganiro bidakumira bizoshikana Burundi ku mahoro arama. Ni mu gihe nayo leta mu itangazo ryayo yemeje ko ibitero vyagiye birakorwa n'umuhari Red Tabara hagiye haragwamwo abantu benshi cyane tugarutse ku gitero cabaye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka Iburinga. Aha rero Iburinga muri komine Gihanga, aha ariho leta yagiye idatangaza vyinshi bitandukanye cyane kubirabana n'ibitigiri by'abantu baba basize ubuzima, ariko Red Tabara yo ikavuga ko leta itanga ibitigiri ibitari vyo. Ngayo rero amakuru ariko aravugwa mu gisata cy'umutekano. Reka amakuru yacu cyabandanize ku yandi ariko aravugwa mu gisata ca politike y'imbere mu gihugu, aho tugiye kugaruka ku vyatangajwe n'ishami ry'umugambwe CNDD-FDD ngo naho ari ishami ry'umugambwe CNDD-FDD rikorera mu kwayo ririyamiriza itegeko rigenga amatora riheruka gushirwaho umukono rinyuranye n'ingendo ya demokarasi. Jacques Bigirimana ni umukuru w'umugambwe FNL akaba kandi ari n'umwe mu barongoye imigambwe ikorera mu kwa k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni imigambwe yashizweho kandi ishigikiwe n'ubutegetsi kugira ngo izirakoreshwa igihe cyose bikenewe ko leta ihamagara ubwinshi bw'imigambwe baba bakeneye kiza gushigikira ingingo n'ivyumviro vy'umugambwe uri ku butegetsi. Ku bw'iyo migambwe rero ngo ivyo kugira abanywanyi canke kutabagira nta kintu na kimwe babibwiye kuko abarongozi bayo bama barindiriye kuronswa ikibanza c'akazi aha canke hariya. Nkuko rero ngo imirwi itandukanye hiyamirije itegeko rigenga amatora riherutse gushirwaho n'uyo mugambwe FNL rongowe na Jacques Bigirimana, naho ukorana ukongera ukaba ushigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD nawo wiyamirije wivuye inyuma iri tegeko rizogenga amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 hamwe n'ayo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Jacques Bigirimana ati twebwe dufata ko leta yaturenganije kuba imigambwe itagishijwe inama. Kubwiwe iyo ngingo ngo yo kuduza ingwate z'abitoza ntibayakire neza na gato, akamenyesha ko bari biteze yuko ingingo nk'izo zibanza guca mu nama n'ingingo bagahamagara imigambwe ngo hanyuma bakavyumvikanako.
ngo iyo bisanzwe bizwi neza ko akorera umugambwe CNDD-FDD kandi arongera akamenyesha ko ivyo bariko baravuga bidasigura ko imigambwe itanga intumbero muri leta ngo yamara nk'uko amategeko ya demokarasi abitegekanya ngo leta n'imigambwe baraje inama n'igihe cose hagira hafatwe ingingo zikomeye ziraba ubuzima bw'igihugu. Kubona rero ico kintu batigeze bakiganira ko nk'imigambwe ngo nagahaze, si ivyo gusa ngo kuba kandi cyaraciye mu nama nshinga amateka ngo kigaheza kikarengana gutyo nyene ngo bafata ko leta yabarenganije ngo kuko bari kugira ico baterera. Kurundi ruhande kandi umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe wewe avuga ko icerekeye ingwate bitumvikana ko umuntu ngo yoshobora kuvuga ko azokwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu adafise abamushigikiye, akavuga ko abamushigikiye aribo bashobora gutanga intererano na ziriya miliyoni ijana z'ingwati hanyuma uwo gitoza agaheza akazironka akabona kwitoza. Geras Ndabirabe atabanje no kwiyumvira amarira n'amaboroga abanyagihugu birirwa baravuza kubera ibibazo umurengera barimo ubukene buzura inzara, yamenyesheje ko abarundi bafise amafaranga menshi cyane mu mazu kubwiyo ngo muri BRB nta mahera ariyo, yamara ngo amafaranga abantu barayafise. Akaba yemeza ko n'ikigaragaza ko bayafise ngo ari ingene abantu bariko barubaka amazu hirya no hino mu gihugu ngo hadasigaye inyuma no hagati mu gihugu, akavuga ko bitumvikana ahandi hantu bakura amahera ngo ahubwo bubaka kubera bayafise. Kuko abanyagihugu kandi bashoboye kumukurikirana bamenyesha ko imvugo bene izo ataho zitaniye no gukindaga abarundi ngo kandi nuko bakora mu nkovu bafise ibibazo baterwa n'intwaro yabo, kubwo bakavuga ko ngo abarundi muri kino gihe bataronka igitoro ngo ntibaronke amazi n'amatara ngo bakaba bataronka isukari ngo nayo ngo ubukene n'inzara bikaba bibarembeje. Mbere ibiciro biguma biduga kubera ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro, ko rero ayo mahera bivuga ko bafise atayo bafise. Ngo kira noneho ngo ivyo vy'amatora bivugwa ntibiraba abarundi ngo kuko basanzwe bazi ko ivyo bariko barategura atari amatora na gatoyi. Ivyo bakabivuga bafatiye ku bivugwa n'imigwi itandukanye y'abarundi irimwe abanyepolitike berwa n'ayo matora botegerejwe kuyajamwo, eka noneho ngo nibihe igihugu kirimo amategeko ariko arashirwaho hamwe n'abagize umurwi seni witwa ko ari wo uzuyahagarikira ngo uca utahura neza yuko ivyo vy'amatora bivugwa bishobora kuba vyerekeye canke biraba gusa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umugambwe we CNDD-FDD gusa. Bongera ko batabona n'akamaro ko kwirirwa barabatesha umwanya ngo bonona amafaranga ngo bariko barategura amatora, ngo niba babishaka ngo nibabandanye bashire mu bibanza aho bashaka nk'uko babiteguye. Ku bwabo Barundi bakarangiza bamenyesha ko ivyabaye mu matora yo guhindura ibwirizwa shingiro mu mwaka w'2018, ivyabaye mu matora yo mu mwaka w'2015 hamwe ngo n'ivyabaye mu mwaka w'2020 ngo vyerekana ko ata amatora meza barindiriye mu Burundi, ngo ahubwo bakwiye gufatana mu nda ngo bose hamwe bakarwanira ko hotunganywa amatora atandukanye n'inkinamico zimaze imyaka zitungwanya CNDD-FDD z'ububeshi butagira izina. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwa n'adushikiriza, usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho bayaririye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure n'andi menshi turiko turabatunganiza yoba yarabana n'igisata ca politiki, imigenderanire n'andi makungu, agateka kazira muntu n'ibindi vyinshi. Ni mu kanya ntimuze gucikanwa na Muhuza TV. Imana ibahezagire.